Icyambere cyo Double J na Kirikou they are my brothers nabantu dusanzwe dukorana neza tubanye neza nta kibazo gihari so nukuvuga yuko apart from kuba hariho iyo ndirimbo yanje na Double J of course niyo mpamvu ndibaza bari baje ngaha kuza kuntegera kabisa ni surprise nta nibyo narinze ubwo urakoze kubimbwira. Hola Kirikou, karibu sana. Umeze neza? Turashimwe wite. Dabo ni anje? Original. Umeze neza Dabo? Akajamo kamwe Dabo kuri Mr Original. Fresh. Ugo fresh. Akajambo kamwe no kumwifuriza ikaze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Umubwira ati bana igikorwa cyacu kwakwanya kubabwira mwebwe. Isaac TV ho reka ndabwira ati mwaramutse namwiriwe biza kuva no masaha uza kubonera kiganiro kuri micro ni milifi nko mubibona inyuma kamera ni YZ turi kuri aéroport twaje gutegera umuririmbyi aba mu bigo byo hanze Adojosan rero twaje kumutegera abatubwire byinshi mu bimuzanye peut-être ariko afise igiteramo itariki 25 z'uku kwezi nyene muraza kumva byinshi kuri we. Wakiriwe neza mu gihugu ndetse n'abafana benshi cyane n'abakunzi b'umuziki utandukanye yari surprise ndibaza bagukoreye uyakiriye gute? Banshoboye kweli je nta kintu nakimwe narinzi mvugishije ukuri nta kintu nakimwe narinzi gusa nabonye bambwira ngo gira ukugira gutya nari navyiketse ariko ntabyo narinzi kabisa. Ego uje mu gikorwa cha concert aho iri kiravugwa cyane hirya no hino hatandukanye ndetse ubona neza ko iteguwe ku rugero rushimishije cyane ariko we nka Dojosan witeguye gute? Man jewe n'umuntu nakunda kuvuga amajambo menshi no nta kindi kintu kirenze ibikorwa gusa nibikorwa ahubwo abazobishobora bazoshire kizimya moto hafi kuko ndibaza niba bizokunda kizimya uwo munsi kuko numuriro gusa fire inyuma y'amahit menshi uheruka gusohoka ndetse aho duherutse kuronka regela nta kindi gikorwa utegekanya uzore kuri uwo munsi kuko haturacyafise iminsi yo kuronka hit kugira ngo abantu yitegure igikorwa kimeze neza nkuko nabimenyesheje kuri platforms zanje ama social media yiwanje no kuvuga yuko original music turiteguye gusohora indirimbo twafadikanije na Double J Bad Boy Killer ndibaza atagihindutse Imana ibidufashijemo ndibaza yuko vuba cyane gose iyo ndirimbo ikwiye kuba yashitse hanze so ndibaza ko aco ikorwa kizoza imbere yuko tuja muri show. Ego twanababonye hano onya mu kaya gaheze Double J na Kirikou basa nabaje kwakira nawe turibaza ati murafise another plan canke video mugomba gukora canke ikindi gikorwa cyo baki cyatumye baza gutora nganiki apare yuko mufitanye iyo ndirimbo nuko nkuko wabibonye nuko icyambere cyo Double J na Kirikou they are my brothers nabantu dusanzwe dukorana neza tubanye neza nta kibazo gihari so nukuvuga yuko apart from kuba hariho iyo ndirimbo yanje na Double J
Partage hariho also nibo bazoba turi kumwe mu gitaramo tuzokorera ingozi. So of course as my brothers nk'abantu dusangiye ibikorwa nk'abantu dukundana nk'abantu dushigikirana, of course niyo mpamvu ndibaza bari baje ngaha kuza kuntegera kabisa. Ni surprise nta nibyo narinze ubwo urakoze kubimbwira. Ngaha baraje ndabona bariko baraza, ariko reka dukomeze ikiyago cyacu. Uno munsi uriko uraboneka neza mu ba diaspora bariko barakora umuziki neza, ntoreka kuvuga neza ko Adojo San arimwo. Brother, hari umuziki urakorohera kubukora mu gihe abandi batubwira ati ibyoroshe. Hola Kirikou, karibu sana. Umeze neza? Turashima Uwiteka. Dabo ni anje? Original. Umeze neza Dabo? Akajamo kamwe Dabo kuri Mr Original. What's up bro? Fresh. Ugo fresh. Akajambo kamwe no kumwifuriza ikaze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Umubwira ati bana igikorwa cyacu kwakwanya no kubabwira mwebwe ati mubwire n'abandi ko ingozi hazoba hahiye. Abazohazimya ntiturabamenya bivuze kwiki nuko nyene ibintu azoba ari foto manjeto Pablo na manjeto zendre videnge segere zigiri were wararamia damfia ego mwaje gutora Adojo San ngaha muri mugenzi wawe ndetse musanze mufite igikorwa muri ko murategura gukorana, ariko inyuma y'iki gikorwa ibibazo ni byinshi tukubera iki publicité nyinshi zerekana Adojo San tureko turabona Kirikou na Double J cyane ko bazoba bahari ingozi nabonye uriko uratubona apa no munsi concert ni ya Adojo San Kirikou na Double J no kuja hamwe no gushigikira. Ubushize mwarahaturi harasha kabisa, turabibuka neza ko mwakoze neza mu gikorwa mwakoranye na Partage, and man, big respect and big up. Asante sana. Turangiza kugira ngo tumenyeshe no munsi bivuye mu kanwa ka Adojo San, ingene gitaramo giteguye hazoba hari bande apare ya Kirikou na Double J. I think niba wararavye neza kuri poster hazoba hariho Rack na Gomen, yeah, nibo bandi bazoba bahari, and I think n'abandi ba local artist ba bingozi. So nukuvuga ko mu nzira kugira ngo also dutange platforms ku bandi nabo kugira ngo babandanye nabo kwerekana impano zabo. Asante sana. Isaac TV.